bantu mwe aha mubona njunje jewe nishwe n'inkumbu inkumbu z'iyiwacu kiringo c'umushamvu kuri y'inzira jasigaye nizeye inyoni n'ibisiga girikete jewe narajyandize nimba mugani wacu muri ntwarire bakababaza bati mbega ninde murababwira muti ni wa muhungu bakabasubiru ziko bakunda kubaza murababwira muti ni Mr. Polite mbega ko nishwe n'inkumbu ndi mu Burundi amariyanze bicuriki nacica nk'irungu bantu mwe umuhisi canco yarabiririmbye wakali wa live Afrika nzima pana East Africa Vichou Love anakuambia ni mkali sababu ntibaratumenya ndio maana. Bonjour mesdames, messieurs, le fan de Bujahit. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Bujahit. Chakinyamakuru cy'amakibazanira bishasha bavuga muri industry of Bujahit nkuko tuma tubikora reka tuzi dukengurikira Imana hama dusura dukengurikira nabwo bakunzi ba Bujahit TV. Right now turi kumwe na Legimon uvuga amahasana kandi amahasadasa n'abantu babiri bavukana tuvita bavukana mu muziki ariko hanini baravye n'ukuntu bameze n'imyaka bamaranye bari kumwe reka tubita amahasa nkuko babisa amahasa. Bite musaza? Salama musaza. Birazaneza. Bien sana. Bakwita gute? Je ku mazina nitwa Bazishaka Donatien ariko umuziki wampaye izina Mr. Polite bakaca bongera ko Burundi. Yes. Bakwise Polite bivanye n'umuziki. Bivanye n'umuziki kuko ngo ivyo nkora vyose nubwo nakora muzike nabikora nk'umuntu yitonda baraheza baravuga ati twatiye Polite, twatiye Poli. Wabivuza acha bivuga mu Congereza ngo you Mr. Polite kaca karamfata. Bite nawe? Ni sawa ni sawa. Birazane? Biraza gose. Witwa gute? Je nitwa ku mazina ndi wa Yesu Blaze mu muziki naho nitwa N Blaze. N Blaze. Ngeregeje kumviriza kuri shubwi gibi kwanje igeni ndi wa Yesu ivuye kuri iyo N ivuye kuri ndi wa Yesu hama Blaze kujya nyene Blaze. Yeah. N Blaze. N Blaze. Na Polite. Polite. Yes, no vuga Polite kugira ngo umuntu ababone muri babiri ino myaka yose imyaka mu maranye irenga ni kuri 10 irenga cyane bari 8 byagenze gute bya kuri kimwashimye gumana no muvandimwe wawe murakoze cyane reka twara namukije abakunzi ba Bujahit TV muri ko muradukurikirana no vuga ngo abajije kibazo ngo byagenze gute kugira mu maranye imyaka yose ni muri ya ntumbero yo kwiteza imbere uyu muntu twarahuye jewe mvi muyinga komine Gasogwe uyu nawe N Blaze ava mu Kirundo mu Gitobe twahuriye muri kaminuza y'u Burundi hari mu mwaka neza neza w'ibihumbi 2013 hari muri campus Kiriri abantu benshi bakunze kwita kuri college hanyuma dufata urugendo rwo kurondera iterambere biciye mwizi mpano dufise zo kuririmba dusanga rero ivyumviro turabihuje byo kurondera iterambere hanyuma dufata ugo rugendo none ko turi mu rugendo rumwe n'urugendo ndiko nawe n'urugendo ariko kandi dufise focus mwe no kuvuga mu ico gihe dufise intumbero imwe tuca tuteza kuguma turi kumwe. Yes. Yes, bisigura ko mwahuje ivyumviro. Ivyumviro byarahuye cyane hanyuma kandi kugira ngo abantu barambane nuko baba ariko bakora ibintu neza kandi babikora mwumvikana. Yes, urashobora kwibaza ati mbega Legime kuba bari muri Bujahit ni kubera ikindi nuko nabo nyene bafite amateka yabo niko ni kubera ko nabo nyene basazwe ari mu muziki kandi barazi ko abantu bose bari mu muziki bategerezwa kuza barahabwa no vuga ubwo butumwa kugira ngo benshi batahure yuko bamenye yuko ari abantu bamaze gufata umuziki nk'akazi kabo. Na cyane kuko nomenyesha bariko baradukurikirana yuko twe turugwaruka wanashaka gwiza amashuri atari make kuko ibi twari muri kaminuza y'u Burundi ubwo n'ugwego rw'amashuri ngaha mu Burundi umuntu aba ari ku nivo nziza nobwira ngo ugwaruka ntitwicare ibintu byose birashobora gutunga umuntu yamaze kwitahura uyu mugwi n'umugwi novuga ngo w'aba intellectuel bari mu muziki
ariko kugeza ntibinakenewe yuko abantu bamenya ko turi aba intellectuel abantu barakeneye ko bamenya uyu mugwi icyo uriko urakora icyo uriko uraterera mu gihugu n'umugwi uririmba indirimbo zo gutsimbataza amahoro mu gihugu cy'u Burundi n'umugwi uriko uratuma Uburundi bumenyekana mu makungu nubwo abantu benshi batoba barabimenya kuko ni wa mugwi ufise album ya mbere igurishwa muri Amerika ufise album ya kabiri ihayagiza diaspora y'u Burundi urumva yuko n'umugwi uriko uratanga akarorero keza kurundi gwaruka wanashaka ariko ruraruka kuko uwe harukwidoga kwishi ngo leta ntiduha akazi ntigira iki novuga ngo n'umugwi uriko uratanga akarorero ugwaruka tumenye ukuntu dushobora kutunganya ivy'ubuzima bwacu nibarabira akarorero kuri twebwe no kubwira ubu tuvugana Regimo Music Club n'umugwi umaze gutanga akazi kubandi kurundi gwaruka gwishi kuko dufise band ariho abavuza gitari solo gitari bass battery abo bose n'abantu twahaye akazi ariko igihambaye kugeza ubu uye mugo rugendo rwose cyo twishimira nuko dufise restaurant bar itwitirwa kugeza uyu munsi rero nakarorero keza kurundi gwaruka twatanguye buke buke ariko ubu tugeze ku ntambwe twavuga ngo n'ubugari turaburonka. Yes, utubwiye ko mufise restaurant bar ni mwe muvuza muri restaurant bar ego nitwe tuvuza nsubiye inyuma gato iyo objectif yo gucreate iki kintu bwari uburyo bwiza bwo gucreate akazi tugacreate twebwe nyene hanyuma duheze tugaha abandi nuko rero burya nubwo yavuze ngo hari abavuza umuziki hariho burya n'abaservere mu kabare baba bariho baba bahari abo bose rero n'abantu baronka akazi kubera iki kintu cakozwe nuko rero urumva bisaba yuko ugwaruka tuva hasi tugakora kugira ngo ntitugume tuvuga ngo mbega ngo leta nibiki oya kameme hari abandi nabo bavuga ngo umuziki nturiha urumva ngo ibiki nibiki ngo nagiye gutanga indirimbo ngo ntibazivuza oya ahubwo umuntu akwiye kwiga we nyene ngene ashaka gukora ibintu vyiwe kuko kuva muri 2013 kugeza uyu munsi twe twariko turakora umuziki kandi niwo tubayemo ngahi Bujumbura ni munashibutse mbeka kubera ikintu no muri 2013 umuntu atigeze abumva cyane ku maradio nkuko twumva nuvuga iyindi migwi isanzwe ikora. Okay, twarabonye neza yuko uyu muziki bisaba kugenda buke buke n'abariko baradukurikirana bari mu muziki babimenye si ibintu byo gusimbira kuko ku maradio hehe bisaba gutwara indirimbo bisaba nubwo bisaba ikintu bita promotion naco ni ikintu gitwara uburyo kandi barabeshera ba journaliste barababeshera ngo babaha amahera vraiment bijya bintu sivyo uhumbo ni ibintu bitwara uburyo butegerezwa kugenda nyene none uraja ku radio tide prashije urayaga n'umuntu akugirisha ikiganiro hanyuma inzara irabafashe muce mugenda mutariye muriwe n'icupa twebwe rero twaciye dusanga iyo ari intamba myikomeye tuyadusanga ico twokwihutira gukora tubanza gukora ikintu gitegerezwa kubanza gukora amafaranga yes dukoza amafaranga byose birashoboka iriyamwaye dukoza amafaranga yuko aya ma media yose atumenya kubera yuko hari ico bazoba bariko barakurikirana cakozwe. Yes, urumva yuko ni vya biri nyene abantu babasha nuvuga kubitahura ugutandukanye ko abantu benshi cyane nuvuga basemerera bavuga yuko ngo baririmbye niba bavuza ngo aba DJ niba bavuza wewe urumva wewe mwafashe umwanzuro wo kwirondera kwanza amafaranga na cyane kubera ko twafashe umwanzuro wo kwirondera amafaranga none nimba babaha amafaranga none bace bagupromotinga gutenyera tayo office ari wambwiye ati erega hajyanye ngo promotion ngo irarihwa promotion irarihwa mugabo sanse abantu babitahuramo siyo bibaza ngo namahera ngo baba bahaye ngo umuntu ngo abavuze ngo ibiki no ibintu byose birasaba support ibintu byose birasaba amafaranga twebwe twabanje kwihutira ico kintu tworondera amafaranga gute none urambara neza udafise amafaranga uragira iki udafise amafaranga uragura gitari udafise amafaranga projet nini twihutiye projet y'ikintu twokora ico kintu kigatanga amafaranga tugakora ivyo bintu byose bikeneye amafaranga ubu rero twaje yes bakubwira yuko baje amafaranga rero yabonetse amafaranga ariko araboneka kuko aho twari turi muri 2013 siho turi ubu muri 2020 kandi siyo muzokoma muri novuga muri ya niveau yanyu 2013 ntizo bari yayindi yo muri 2020 tugiye turiko tubandanya n'ibikorwa ego yes what mwatubwiye ko ngo mari mufise album novuga yagurishijwe hanze muvuga amafaranga menshi cyane yari album yitwa gute mwayisohoye ryari album
ni album numero 1 ibayise numero 1 yari album y'indirimbo za Baho Burundian Arizona Heritage Organization ni shirahamwe rihuza abarundi baba muri Amerika. Baratubonye kuri rezo sosiyo, turakoresha imbuga Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, wanditse Regimo Music Club urashobora kudukurikirana. Baratubonye baratugomwa, hanyuma baraduha iryo soko ryo gukora indirimbo. Uretse amafaranga twahembwa ico gihe, n'uyu munsi turacaronka amafaranga ku iyo album kubera ko ni contrat iragurishwa, hanyuma bakagira ama percentage batwaye nayo dutwaye. N'uyu munsi rero turacinze izifaranga, ntitwovuga ngo iyo album irikirinziza amafaranga ya naya kubera twaba twihenze kuko nta limite biragira n'ubu iracayinziza. Ni umuntu kibaza simbege kuri mutashimiye gusohora iyindi album, kuri umva yuko mwebwe mufise kagatima kakantu ko gukundwa, mufise amaraso yo gukundwa, mufise wa kwa kuboko kwize ko gusohora indirimbo abantu bakazishiramo amafaranga, kuri ki mutasohoye album igira kabiri? Album igira kabiri nabivuze irahari, ni album ihayagiza diaspora y'u Burundi. Aha umurundi wese ari kwisi arazi Regimo Music Club nimba yitaho indirimbo zibahayagiza. No kumenyesha yuko burya diaspora iyije ngaha muzoze muranaduperereza kuko nimumva yaje ikakigwa n'abandi bantu bizoba ari ibintu bidatomoye kuko nta bandi bantu bafise indirimbo zihagiza abo bantu. Kandi ni initiative ya Regimo Music Club, twarashe studio turabandikira indirimbo hama turabavuga neza turabahayagiza kwa kugira iki kwa gushaka kwagura imbibe dushire mu mutahe. Ariko umuziki w'u Burundi abantu bazoze kumenya yuko hari abantu bawaguye imbibe inyuma, ariko bitabaye ibintu byo kwihaya no kwihayagiza. Uye ku migabane 5 igize isi, indirimbo za Regimo Music Club ziravuzwa zikavuzwa n'abarundi bari ku isi yose, ariko nta media make abizi nga mu Burundi. Ariko umwanya urageze ngo batumenye kubera ngo twavuze ngo igihe cavyo kizogera, hanyuma abantu baduha agaciro kubera ico twakoze apano ivyo twipfuza gukora. Kesi kumburero uca wifuza kumenya mbega izo ndirimbo nizaye usanga uziza hajyanye mwe mwandika ama commentaire byo mutakurikirana. Reka kumbure batuvugira izo ndirimbo imwe muri zo basanzwe muri album ya mbere, sivyo? Indirimbo imwe ndazi mu nyinshi mwasohoye, sivyo none? Ariko murashoboka ati iyi ndirimbo irashobora kuba yarakunzwe cyane gusumba izindi zose. Je novuga ngo ni nyinshi zarakunzwe me nka atugomba turimbira abafanizi. Reka cyo tubarimbira akarimbo kiwacu ntacu kavuga umubano mwiza. Yes umubano mwiza niryo tunga rya mbere, umubano mwiza niryo tunga rya mbere. Amahoro nayo akazatsimbataza, amahoro nayo akazatsimbataza, amahera nayo nikajyanisha imiryango, amahera nayo nikajyanisha bibondo, amahera nayo nikajyanisha imiryango, amahera nayo nikajyanisha nshuti. Ivyo bike vyiza vyo kurutira vyinshi bibi, haraba mafisa amahera bakabura amahoro, bakabura umubano mwiza, bakabaho mu marira. Munyongeri yindi munyongeri yindi bantu mwe aha mubona njunje jewe nishwe n'inkumbu, inkumbu z'iwacu kiringo c'umushamvu kuri y'inzira jasigaye nizeye inyoni n'ibisiga girikete jewe narajyandize nimba mugani wacu muri ntwarire. Bakababaza bati mbega ninde, murababwira muti ni wa muhungu. Bakabasubiru ziko bakunda kubaza, murababwira muti ni Mr. Polite,
mbega ko nishwe n'inkumbu ndi mu Burundi amariyanze bicuriki nacica nk'irungu bantu mwe umuhisi canco yarabiririmbye mbega ko nishwe n'inkumbu ndi mu Burundi amariyanze bicuriki nacica nk'irungu bantu mwe umuhisi canco yarabiririmbye ewe Burundi we tegwa itekana bawe ucaka ibyiza ugatuma bawe tugukumbura Jimo Music Club wakali wa live Afrika nzima pana East Africa Vichou Love arakwambia ni mkali sababu ntibaratumenya ndio maana je novuga yuko uyu nuwo muziki twa dukeneye w'abarundi yesa umuziki ukumbuza abarundi igihugu cabo umuziki uduteramwo kagatima ko kumva igihugu Jimon icyo nabasaba ni kimwe nuko mwokora novuga cya kintu cyo ko abantu bose bo bamenya urumva yuko naje ndabamenye kubera yuko nsazwe n'umumenyesha makuru twaje ubu uye ni murafise ingabira no kuri murabizi merci sana nuvuga yuko nariko nuvuga ati mbega iyi album yo yaraguze muri diaspora abantu ntibayimenye kandi abantu bo muri diaspora tuzi yuko kugira bari bakunda ikintu usanga babigoye ni giki cyabasonze kugira ngo bakunde ivyo bintu reka kumbere naje numvira izo ndirimbo rero ndatawe igituma rero bazi ko yesa bazi kuririmba merci sana mo abantu baratubwira kandi tubwira n'abafanizi guys karibu muri Jimo Music Club Restaurant ni kujya kabiri rya Kamenge rya Gituru tuba turi live tuba indirimbo zimeze neza mutwumviriza mu gahogo kameze neza urashobora kuvuga ati wakari wa live Afrika nzima kubera ko watwumvise umuntu yasha yifuza izo ndirimbo yo zikura he iyo album ya mbere nawe nyene yashobe kuyironka gute iyi album ya mbere ku ma platform yo ngaha ntayiriko kubera ko vyari ibintu vy'akazi kandi kubera inoti nyene twarumvikanye baratuguriye ariko album ya kabiri ya diaspora indirimbo zagiza diaspora y'u Burundi urashobora kuyironka uciye kuri chaîne zacu chaîne YouTube Jimo Music Club uca uzisanga ko nibindi bikorwa byinshi vy'imvura ego biruzuyeko biruzuye cyane nko muri izo ndirimbo umuntu yanditse kunda uburundi arashobora gucabona izindi zose kunda uburundi niyo album ya diaspora twayikoreye uko twayiririmbye mu ntumbero yo kubwira abari mu mahanga bakunde uburundi bongere babukundishe abandi Yesu urumva yuko nani wo mugambi mwiza na cyane cyane bavuga yuko ngo twebwe abarundi ngo nitsanzwe dukunda ivy'iwacu ntukandi kuri muziki wacu turi mu ntambaro gukunda turi novuga mu rugamba rwo gukundisha abarundi ivy'iwacu na cyane cyane igihugu cyabo na cyane cyane kandi turifuza yuko Jimo Music Club twoba bambere tukafata ya mbere gose hamwe n'abantu bavuga bati bajya bahungu nibo donc baserukiye abandi mu gukundisha igihugu abarundi bagakunda igihugu cyabo yesa ndabashimire cyane murakoze cyane turashimiye Bujahit TV yesa mubaye bambere duhaye interview kuri TV online yes nizere ko nubundi nitwifuza kuvugana namwe cyangwa nitwifuza yuko mwotubwira byinshi about novuga Jimo Music Jimo Club kumbure muzotwibuka tuzobibuka gose hanyuma muduhamagaye dutegeza kwitaba ku mwanya kuko twe ntidukorera ku mwanya ni kuvuga ntushaka kutubwira ngo saa 4 tushe tuza saa 5 ivyo ntitubikora Jimo Music Club mukoresha wa mwanya mwiza abo gati ubavuga ati saa 1 muca mwizira saa 3 twe duha agaciro cyane cyane umwanya n'ikintu tugiye gukora kuko umaze gudaha agaciro ikintu ugiye gukora na wa mwanya uza kugikoramo ntushobora kumenya ego yes bakuzi ba Bujahit urumva yuko nabantu nasana cyane usanga yuko muziki wabo usanzwe uri muri bo kuvuga ngo nivyo bakubwira ngo vyo bizi nivyo biboneka yuko nivyo bakuriyemo nivyo bavutse nivyo bonse na cyane guys citwobwira vraiment ubwo nawe turaguhaye karibu hariya kuri Jimo zoza kandi zoza bagirisha kigana nuko muragira live karibu kandi wewe icupa giwawe ntizotunanira ega nivya bindi twavuze kubera biba biri muri comptoir ni natwebwe tubijejwe uye uhashitse sinavya bindi ngo vyibiturire none urarika kuzimana umushitsi barababeshera kari umusi uhashitse uzocutora umuvinyo nakibazo cyane urumva yuko kumbura tuzosangira namwe bwe muko muradukurikirana abakunzi ba Bujahit TV zizasubira inshallah muri kunzira kumwe na Beni byandika kamera Fisto Abdullah Zak niwagira subscribe tubwire bye. Yes, ciao. Bye.